Yes, ndakuramukije inshuti mugenzi mukunzi w'ibiganiro bicano kuri Indundi TV. Ni development, ni music, ni film ndetse na sport. Usanzwe ubizi neza yuko ibiganiro bicano kuri Indundi TV ari bimwe mu biganiro biya bihari kugira ngo umenye amakuru ari karavugwa hano ku butaka bwa 257 ndavuga uburundi. Banyita Allen the Real canke Indundi Boy. Urashobora kunkurikirana ku mbuga zanje zose nka Allen the Real. Ariko kandi Indundi ni kuri Facebook, Indundi Mag ni kuri Twitter, Indundi Magazine ni kuri Instagram, aho ushobora kubona ibiriko biravugwa cyane mu gihugu cy'u Burundi ku mpande zose. Usanzwe ubizi neza nimba amajamba gitukura biragusaba kukorako kugira ngo uzuraronka notification z'amakuru avugirwa hano. Kora kugakengeri hama uzurironkera amakuru yose avugirwa hano. Usanzwe ubizi neza yuko Indundi TV idahari kugira ngo ikwereka abaririmbyi gusa, ariko kandi yame hari kugira ngo ikumenyeshe ibiriko biraca hirya nino ku mbuga z'abaririmbyi nabariye bagize icyo baterereye muri entertainment ya 257. Niko bimeze kandi niko byifashe. Turi tariki indwi z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2020, aho ku rubuga rw'uwahoze ari ubumenyesha makuru wa Radio Rema FM mu kiganiro Changamka Show ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu isaha 2 gushika isaha 3 mu gatondo, yahoze ashikiriza icyo kiganiro. Musanzwe mubizi neza katakiri mu gisagara cya Bujumbura, aho abarizwa mu gihugu cy'u Faransa, yitwa Avec Ismail Niyonkuru. Ku rubuga rwiwe handitse ati, huu ujumbe una maana kama utafungua ubongo wako kuelewa. Thank you Allen the Real. Asante sana mkuheshimira nanje, reka ndakubwire ubutumwa bwawe nabubonye. Ngo kukubali kuwa wamemezwa si jambo rahisi, ila kwa anayeona kwa jicho la tatu ameshaona kama muziki washinda hawa watu. Leo mtu kama Big Fizzo anakuwa anaitwa ku stage kama anaitwa Underground 2, anakuwa anaimbishwa kitambala kinaanguka. Oh my lord. Waziri wa habari Jira. Ariko kandi ibyo byose byavuye kuki ni bimwe mu bintu Ismail Niyonkuru yashoboye gukura ku rubuga rwa WhatsApp yanje uko nayo nabishize. Ni cyumviro kimaze imisi gihari, ni bimwe mu bimaze imisi biriko biravugwa mu baririmbyi bagiye batandukanye mu bafana b'umuziki Burundi nkuko babibona. Ariko usanzwe ubizi abaririmbyi babana n'abantu, ariko kandi abantu nabo baba bahari. Bose s'abagenzi, ariko kandi bose s'abafans, ariko bose nabakunzi b'umuziki w'u Burundi bashigikira umuziki w'u Burundi, naho bamwe na bamwe bagashigikira umuziki uvuye hanze. Ni jambo nanditse ngira nti reka ndababwira akantu kamwe gatwengeje ariko kanabishe kumva. Mu by'ukuri karabishe kumva. Abaririmbyi bashasha bariko bakora udusongs turyoshe tukaba hit. Abaririmbyi bo mu myaka iheze bamwe n'abandi batakivugwa ntibabanezererewe, bidoga ngo ibyabo nta gihe bisigaje bakazima. Ni bande bagiye guzima? Ni bande atagihe basigaje? Mwibutsa umwaka wa 2018 haraje abaririmbyi baririmba neza kandi bafise amajwi meza, aho bavuga ati uru n'urundi runganwe aya n'ayandi maraso. Ariko bamwe muri abo baririmbyi nabo tukibona no munsi. Abo baririmbyi nkuko bivugwa mu makarti wabo ntibanezere bano baririmbyi bariko baraza bacaruka, na cyane cyane nko muririmbyi Berry Music ndetse no muririmbyi Wiz Design, kuko ngo ni bamwe mu baririmbyi bariko barahabwa kanya keza kandi nabo bariko bakora indirimbo ziryoshye abantu bakazikunda, haba mu butambiro, ku masambirizi ndetse no mu makarti. Bamwe muri abaririmbyi harimo abaririmbyi bakera n'abaririmbyi bo muri ico gihe cya 2018. Mbega niko bimeze? Bari bakwiye kubagwanya, bari bakwiye kuvuga yuko nabo bagiye kuzima. Nimba bavuga yuko bagiye kuzima ivyo batagiye bisigaje, ni giki cyatumye bari abo mu myaka ibiri heze barazimye batakivugwa? Mbega ntihaba harimo ugusamara kwabo? Niko byifashe kandi niko bimeze. Niyo makuru ari karavugwa kuri ugo ruhande mu majambo Ismail yashoye kwandika, aho yavuze yashize ifoto ya Satbi ayifatanya nayo majambo, ariko mu bisanzwe nta muririmbyi yavuzwe. Ni bamwe mu baririmbyi bagenda bavuga ivyo bintu. Iyindi nkuru kandi iri kiravugwa ni ku ruhande rwa Empire Avenue. Nibizimana Boubacar Karom Satbi musanzwe mu muzi nka Marshal canke King n'andi mazina menshi yagiye arahabwa n'abakunzi b'umuziki wiwe, ndetse n'umwana wiwe canke n'umuririmbyi wiwe Benturo ku mashusho yabonetse ari kumwe n'umukunzi we n'uwo bise umukunzi we, ariko kandi byabonetse cyane byari bikunze kunugwanugwa hirya nino yuko baba bari kumwe mu rukundo. Ku mashusho yabonetse y'urutera soni canke y'urukoza soni nkuko benshi babivuga. Inyuma mu nyuma bakaza gusohora itangazo hano kuri Empire Avenue bavuga yuko bahagaritse amasezerano na Benturo. Uwo muririmbyi baravuze yuko bamuhagaritse burundu, ariko iryo tangazo rikaba ryarasubiwe muri gakosorwa, aho basabye yuko abashoboye kugira uruhara mu gupostinga ry'amasanamu bo yafuta, kuko ngo biteye kubiri n'imico bashaka kureresha abaririmbyi babo, kuko ngo Empire Avenue ihari mu kugira ngo inagure cyane yongereze inguvu mu gushigikira imico indangakaranga y'u Burundi ataguca kubiri nayo. Ariko kandi mu guhagarika uwo muririmbyi baravuze ko bamuhagaritse burundu, ariko mu gukosora iryo tangazo ntibigeze basubizamwo ya majambo yuko bamuhagaritse burundu.
ngo kuko bafise indoto zo guteza imbere igihugu ntibikunze yuko babandanya amasezerano nawe wo muririmbyi. Ariko kandi Bizimana Boubacar Karume nk'uko yabivuze yaravuze yuko Empire Avenue ata amasezerano ifise no muririmbyi wo muri Empire Avenue kuko ngo bahari nko mu muryango. Mbega niko byifashe kubera iki uno munsi havuzwe yuko ata amasezerano canka ata contrat yasinyishijwe abaririmbyi basanzwe bari muri Empire Avenue. Mbega bavuyemwo bobo ntivyo bavyagenze uko. Mbega kubera ko amajambo agenda arahinduka kuri Empire Avenue. Ariko kandi mu kiganiro yakoreye kuri Rema FM ni Benturo yavuze yuko asaba yuko basi nubwo batomubabarira bamusubiza imbuga ziwe, aho yasavye ikigongwe asa nk'uri kararira ababaye akajwi kari hasi. Ariko kandi mu kuvuga yuko yosubizwe imbuga ziwe nuko Benturo bwiwe nyene yari yapostinze kava avuga yuko aza kuba ari mu ikiganiro cya Rema FM na Vivance Changamka Show. Mbega ico kiganiro mu kugira ngo aposte kava ico kiganiro yapostinze akoresheje urubuga rwahe kavuga yuko imbuga ziyobozi musubiza live yaratanguye gushirako ko yaciye ivako. Mbega yoba yari kakoresha urubuga rwahe? Mbega ni Kenzo Pio bari karayimufasha mu gihe atakiri muri Empire Avenue? Ayo namwe mu majambo abantu bagumye bibaza muri ico gitondo bagira nti mbega vy'ukuri ntibari ko aradukina gakino. Mbega Akesdan afise uruhare rwahe mu postingwa giyo video? Kuko abenshi bavuze ati biboneka nkuko bari babizi kuko muri Remvye Akesdan asanzwe ari boss wa Wakala TV isanzwe ikoreramwo uwo mwigeme Nice Sky yagumye agira ico abishikirije ko agira ico avuze, ndetse bakavuga ko yavuze cyane mbese gusumba n'abari muri Empire Avenue. Mbega we nk'umukunzi y'u Burundi ayo mashusho bara yarbonye nimba warayabonye n'icyahe kigo wakuyemo? Mbega mu by'ukuri Satbi guhagarika kontra na Benturo ni bimwe mu bintu bigiye gushimisha abakunzi b'umuziki wa Benturo n'abakunzi ba Empire Avenue? Ico ni kibazo nibaza nawe ushobora kuba wibaza. Ariko kandi umuco ukwiye turiko turabarondera kuko bivugwa yuko umuririmbyi Benturo ashobora kuba yarengukijwe imbere y'ubutungane mu gipolisi. Mbega wewe uvyakira gute kijya cabaye ko cyakoze umurundi? Ni ikintu cyari gikuye kuvuga yuko yakoze ibintu birengeye. Bamwe bakavuga ati na Diamond cyangwa abandi baririmbyi bakunze kubikora, ariko kandi abarundi bagashira ku mastati bakavuga ati couple yemewe. Mbega ivyabaye kuri Benturo byari bikuye kuja habona. Icyumviro cawe mu bugwaneza udatukanye, ariko kandi ndiko ndakurondera amakuru ameze neza kuko muri Empire Avenue atacu barashima gushikiriza. Nibaza yuko nawe worindira kugira ngo tuze tumenye umuco w'ukuri, naho byoshika ntibatubwiza ukuri kuko musanzwe mubizi ko bigoye. Banyita Allen the Real, inyuma ya kamera ni Marcel canke Epimac bama bahari kugira ngo bakore ibintu bimeze neza cyane. Bandanye kurikirana Indundi TV n'ibiganiro vyayo, ndabakunda cyane.